izi nyigisho nazakiriye neza kuko naciye nsanga zizomfasha kubandanya nkora neza uburongozi nk'ubwo nari nsanzwe mfise kuko sanzwe n'umurongozi mwabo bakangurira amahoro. Twakengurutse inyigisho baduhaye na cyane ko zishimikiye ku uburongozi bwiza, uburongozi busuku, nuvuga uburongozi bwitangira abandi abo bujejwe. Zanyigishije jewe, zatwigishije nabo turi kumwe ukuntu dukwiye kuba abarongozi beza. Numvise ko umurongozi mwiza ari umurongozi musuku, arondera ineza yiwe mugabo ashize imbere n'ineza y'abandi. Abo ni indongozi z'amashirahamwe atandukanye, amashengero n'amakoperative atandukanye bo mu ntara ya Ruyigi, aho bari bahejeje gukurikirana inyigisho z'uburongozi busuku zatanzwe n'ishirahamwe Greenland Alliance kuva kuri uyu wa 13 kugeza ku wa 14 Munyonyo 2024. Augustin Niyongabo, umuhuzabikorwa w'iryo shirahamwe, akamenyesha yuko intumbero iryo shirahamwe ryari rifise ari kugira ngo izo nyigisho zifashe abarongozi barongoye abandi kugira ngo bisuzume kandi bongere bakorere abene gihugu babashize imbere. Ubwa mbere nuko ni ijambo dukore mu ntara ya Ruyigi, nkuko mwavyumvise mu ijambo ryo gutangura ino nama. Twashimiye abarongozi bo mu Ruyigi kubera ko nimwe mu ntara twabwakoreremwo. Ikintu twatuje rero gukora, twarakumwe n'abarongozi batandukanye, abarongozi b'amashirahamwe, abarongozi b'amashengero, abarongozi b'imigwi itandukanye, harimo n'imigwi y'amakoperative, kugira ngo tubigishe ibijanye n'uburongozi. Turafise uburongozi mu buryo butandukanye, ariko cyane n'uburongozi busuku, kubera ko uburongozi busuku buzana impinduka, kandi iyo mpinduka usanga umurongozi afasha abarongoye kugira bashike ku neza rusangi, bashike kwihangira. Icambere twe mu gutanga inyigisho tuba dukeneye ko icambere dukorera kuri principe canke kwijambo rivuga ngo nta muntu numwe yomenya ikintu atakibwiwe. Mu ijambo ry'Imana canke mu byo tuzi nuko abantu benshi kutamenya ari ingwara ikomeye cyane, ni ingwara ikomeye ku barongozi. Ubumenyi rero twifuza ko baronka ubumenyi cyane mu bijanye n'uburongozi. Ica kabiri, zino nyigisho zirafasha umuntu kwimurika, kwiraba, akaraba ati mbega jewe ndi mu mugwi uwuhe. Hari imigwi myinshi twagiye turabereka, imigwi y'abantu batameze neza, imigwi y'abana, imigwi y'abayabaga, imigwi y'abantu bakuze, imigwi y'abantu beza. Rero umuntu wese zino nyigisho zamufasha kwimurika, aje kwimurika araheza agafata ingingo yo guhinduka. Icambere nuko abantu bose twatumiye afise imigwi baserukira, nabwo twamaze kuvuga imigwi yariyo, kandi ni kuvuga ngo baca basubira iwabo kubikora. Hariho n'izindi nyigisho canke ayandi manama azoba yo gusuzuma aho bageze n'ico bashitseko. Ikintu rero gikomeye cyane nuko twibaza ko tuzoheza tugaruke, mbega za nyigisho zafashije iki. Ni kuvuga turabasaba ko bavuye ngaha baca baja kuzisangiza abo basangiye, kuko hariho abo usanga bafise imigwi, bafise ayandi makomite, amanama bahuriramwo, nivyo ko bisangiza abandi bagaheza bagafata ingingo. Nico gituma inama ikurikira canke umunsi wejo tuzobafasha kugira ico twita plan d'action, ibikorwa bagiye gushira mu ngiro. Mbega ni igikukuye ngaha ura gukoresha mu shirahamwe duserukira, mu shinga baduserukira. Mu buzi bwa leta hari abantu bagenda gusaba ikintu, gusaba service kanaka cyo bakoregwa, ugasanga abantu baravye irarirari. Izo nyigisho kandi ziraheza zigafasha abazikurikiranye mu guhindura ingendo, bagakora bashize imbere ineza y'abandi, aho uburorero butandukanye butangwa n'umuhuzabikorwa w'iryo shirahamwe. Rero turafise intahe zitari nke, aho abantu bigishije uburongozi busuku bakona ko imwe mu nkingi twatangwe no kwigisha no munsi kugira umutima wabaye neza ya bose, kuburyo ata muntu yobona ariko ararondera umuntu ngo ntamubaza ati mbega wifuza iki, twagufasha iki. Rero biratanga umwimbu mujanye n'akazi. Turafise intahe zitari nke. Hariho n'abantu batubwiye bati nahora ndumudandaza atiyumvira ku bandi, nimba ari biyayura mutwe nabidandaza, atari kubungiye kudandaza inzoga zemewe, ngiye kudandaza inzoga zitahungabanya amagara y'abantu, kubera ko inyigisho mwampaze kwiyumvira ku bandi basanze inyigisho zingira akamaro. Cyo tubasaba ni kimwe mu byo twasanga tubasaba ni ukubanza gukurikirana neza inyigisho. Ica kabiri bakazishira mu ngiro kandi bagafasha n'abandi kugira ngo kuko turazi ko Greenland ishobora gukwira ahantu hose, tubagira nk'abo twita abambasaderi, intumwa zacu
hanyuma ntizibe gusa kuzifata no kuzishira mu mutwe ariko zije mu ngiro kubera si vyigwa nka vya bindi byo gushira mu mutwe ariko ni vyigwa n'ubuzima babishire mu buzima bwa misi yose kandi babisangiza abandi kugira ngo no tuzoheza tumenye ko twarose ivyamwa bikwiye. Abakurikiranye izi nyigisho bose bakaba bavuga yuko batahuye itandukaniro riri hagati y'umurongozi n'umutegetsi kandi bagiye gutangura gukurikiza ivyo bakuye muri izi nyigisho. Abandi umupasiteri umwe mu bandi bo mu ishengero rya FECABU ngaha mu Ruyigi, hanyuma inyigisho z'uburongozi busuku na cane ko arizo turiko turiga ni inyigisho nziza nazishimye ubwa mbere kuko uburongozi busuku butwereka kuba akarorero keza mu byo dukora. Dutegereza kubanza gukorera abandi imbere yuko n'abatwigirako. None rero turagiye guhindura mu burongozi twahora dukora tubanze tubereka akarorero keza. Naho woba uri umwungere wasizwe amavuta ubanze uce bugufi. Hanyuma uje munsi birenge vyabo boze birenge. Hanyuma ukoresha yawe maboko hamwe nabo bacaho waciye. Rero kigiye guhindura vyinshi na cane ko nzobanza kubyigisha abarongozi bagenzi banje hanyuma tubigendereko dukureho amacakubiri y'amashengero kugaya abandi ivyo bihagarare tube barongozi basuku by'ukuri dukorere Kristo twimburire Kristo. Uburongozi busuku burutandukanye cyane n'amadoktrine. Hari ibyo usanga hariho amadoktrine y'amashengero ayo ragaca kubuza kuba umurongozi musuku, ariko ufashe doctrine y'ishengero ukayishira mu burongozi busuku ucuba akarorero keza. Hariho rero ibyo usanga mu mashengero usanga ugomba kwigira igihayihayi ariko bitwigisha guca bugufi. Izi nyigisho nazakiriye neza kuko naciye nsanga zizomfasha kubandanya nkora neza uburongozi nk'ubwo nari nsanzwe mfise kuko sanzwe n'umurongozi mwabo bakangurira amahoro bizoca bimfasha ahubwo kubera bankaburiye ubwenge bizoca bimfasha kuguma nanje nshira imbere ibinagenda umva ngaha nize kwiza inyigisho nagenda nk'uyu munsi kuko banyeretse ko umurongozi mwiza atezo kuja imbere y'abandi kandi adakorera inyungu yiwe wenyene atezo gukora inyungu ya bene wabo. Ego me uburongozi busukura atandukanye n'ubundi kuko baduhamagara kuba basuku babandi naye hando harigiye twahora dushaka kuba abarongozi nyene abarongozi birongorera ibyacu byonyene ntiturongorera abandi. Rero uburongozi busuku bwampaye ko nzorongorera abandi nkaba umusuku wabo. Mu buzima bwa misi yose jejwe ivyigwa kuri Sekomine ya Butaganzwa intara ya Ruyigi. Bwa twakengurutse kungenesha ryatwiyumviriye ko kadutumira twakengurutse inyigisho baduhaye na cane ko zishimikiye ku burongozi bwiza uburongozi busuku novuga uburongozi bwitangira abandi abo bujejwe. Uburongozi busuku musasha bigisha jewe mu buzima bwa misi yose nko nabivuze jejwe ivyigwa ndabereka singena nk'umuntu nk'umukuru niho ngende nk'umigisha namugenda nyine nk'umuntu nk'umuvukanyi nk'umuherekeje iki ko akigize neza ni vyiza nkamutera intege ico kitageze neza nkamwereka ati wari kugenza uko nuko ku rugero rw'antuzo rw'abanyeshure ndagerageza bukebuke naho bigoye abana nkabereka intumbero nziza nawe nyene ico canke irya yejo bazoba abantuze ari bo basubiza bacu ati nkababwira nti aha ndiko ndigisha narahize ndashaka muri kazoza yuko noryoherwa muri ngaha nyene ndi canke muri nahandi harenganye nkabeza n'uturorero rw'abantuze bigisha ho nyene kandi ntuze twigishije tukumva twaryohewe. Yego cane ingorane ntizobura kuko burya umuntu abagana gute aguma yiga novuga yuko ntuze batugize batunaguye muduha izi nyigisho. Uburongozi busuku aho butandukanye n'ubundi nuko bwo bugira bushira imbere ineza ya bose. Ubwo bundi burongozi bushira umuntu ariwe yishira imbere bugashira imbere inyungu ziwe nabi we gusa. Izo nyigisho zanyigishije jewe zatwigishije nabo turi kumwe ukuntu dukwiye kuba abarongozi beza. Numvise ko umurongozi mwiza ari umurongozi musuku. Nafashe yuko umurongozi musuku arondera ineza yiwe mugabo ashize imbere n'ineza y'abandi. Novuga ntiyoshira imbere ineza y'abandi kugira nawe ineza yiwe
ize mu nyuma. Twabonye uburongozi bubi ingene bumeze, ingene umurongozi mubi yikwegerako byose ashaka ko bibagwiwe, ashira imbere ineza yiwe, ntashira imbere ineza y'abandi. Niba abandi aje yinjiye baca bahaguruka, kuvuga akeneye ibyubahiro. Ariko umurongozi mwiza yiyegereza abo ajejwe, ni naho bategereza baca bamwiyumvamwo, hanyuma bakajana mu bikorwa, bakajana mu vyiyumviro, ntashira imbere ivyiyumviro vyiwe, mugabo nawe akabegera kugira ngo nawe yumve kumbura iryo bagona, yumve ico bashaka, niho baheza nabo bakanamwiyumvamwo. Yego mu majambo make niko nobivuga jewe.